Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wewe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 28 z'ukwa gatatu. Nyuma yaho u Rwanda rutangarije ko rucanye umubano n'igihugu cy'Ububirigi, ubu noneho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko runahagaritse imiryango mpuzamahanga yose n'iri imbere mu gihugu ifite aho ihuriye n'Ububirigi cyangwa andi mashami ayishamikiyeho. Minisitiri w'ingabo w'intebe muri Canada Mark Carney yavuze ko igihugu cye gikeneye kugabanya mu buryo bukomeye kwishingikiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko itakira umufatanyabikorwa wo kwizerwa. Naho umuvugizi w'ingabo mu Burundi aremeza ko abasirikare babwo bitwaye neza ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko se kubinyeshyamba za M23 zimaze igihe zigarurira imijyi ikomeye mu burasirazuba ntibyerekana impinduka. Nagomba menyeshe yuko kuvyo navuze mu kwezi kwa mbere atakirahinduka, ingabo zacu zifashe neza, zarungitswe muri ico gihugu, kandi yuko abarundi atabwoba bogira babandanye imirimo yabo. Hari nabaza muganga n'imikino nk'uko bisanzwe kuri wa gatanu ya makuru yawe na Mark niyo nkuru. Ibi byose ni mukanya nyuma y'uko Robert Patrick Misigaro abagezaho incamake y'andi makuru avugwa ku isi. Igisirikare kiri ku butegetsi muri Myanmar gisanzwe cari yubakiye ko uruzitiro ku buryo budasanzwe casavye amakungu gutabara nyuma yaho nyamugigima ikomeye cyane ishegesheye akarere ko hagati mu gihugu. Umuvugizi wa leta ku mugwa mukuru Naypyidaw yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa ko hakenewe imfashanyo vuba cyane. Aho iyo nyamugigima yashikiye ni hafi y'umujyi wa Mandalay usanzwe utuwe n'abantu umuriyoni n'igice. Itumatumako ryahagaze mu bice vyinshi by'igihugu. Ikigo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigenzura inyifato y'isi cagabishije ko uturere twinshi dushobora kuba twakozwe ko cyane, kandi yuko abantu baharurirwa mu bihumbi bashobora kuba bapfuye. Aho yavugana na BBC, Richard Lackett, muhinga mu vya nyamugigima wo mu kigo British Geological Survey, nawe yavuze ko atewe ubwoba n'ivyabaye. Ibyangiritse Myanmar bizaba byinshi cyane. Icyo nshatse kuvuga, reba gusa ibyangiritse i Bangkok, kandi ni ahantu hari ku ntera ya kilometero 1000. Umutingito ubwawo wari uri kuri kilometero 6 gusa uvuye mu mujyi utuwe n'abantu 1,200,000. Twibaza ko ari nk'abo, cyangwa tuvuge nk'abantu barenga 2,000,000 bari mu gace umutingito wakozeho cyane. Rero ndatinya ko hagomba kuba hapfuye abantu benshi. Igisirikare ca Israel kivuga ko cagavye igitero ku bubiko bw'indege zitajamwe abadereva zizwi nka drone bukoreshwa na Hezbollah mu muhana uri mu bumanuko bwa Beirut. Kare igisirikare kigwanira mu kirere ca Israel cyari cabwiye abatuye mu muhana wa Dahiye kuhava imbere y'uko hagabwa igitero gikomeye kuri iyo nyubakwa. Video zashizwe ahabona zerekana abantu batekewe n'ubwoba bariko barashwiragira. Nico gitero ca mbere kuva habaye amasezerano yo guhagarika imigwano yo mu kwezi kwa 11 guheruka hagati ya Hezbollah na Israel. Igisirikare kivuga ko kiriko kiragaba ibitero kuri Hezbollah nyuma yaho ibisasu bibiri vya rocket biterewe muri Israel biturutse mu bumanuko bwa Libani. Greenland yatangaje ishigwa ko rya leta nshasha haciye amasaha makeyi icegera ca perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance akoze urugendo atatumiyemwo muri ico cibare gisa n'icigenga ariko kigegukira Denmark.
imigambwe 4-5 yatsindiye intebe mu nama nshingamateka mu matora yo mu ntango za kuno kwezi niyo yashinze iyo leta y'ubumwe. Ugiye kuba umushikiranganje wa mbere Jens Frederik Nielsen yashimangiye ku bumwe mu gihe Greenland ihanganye n'igitsure gituruka hanze. Ibi abivuze mu gihe President Trump amaze gutangaza katari gake ko Amerika ishaka kwigarurira Greenland. Aya na makuru ya BBC. Umukuru w'igihugu ca Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yagenye umugaba mukuru w'igisirikare mushasha. Ivyo akaba bigize mu gihe hitezwe imyerekano kuwa mbere yateguwe n'imigwi y'abahoze ku rugamba. President Mnangagwa amaze igihe ahamagarirwa nako gutanga imihoho n'abahoze bamushigikiye bamwagiriza gutwara igihugu nabi hamwe n'igiturire. Ni inkuru ya Shingai Nyoka ari Harare mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Mu ntangiriro z'iki cyumweru mu buryo butunguranye Perezida Mnangagwa yasezereye mu ngabo umugaba mukuru wazo ahita mugira ministri wa siporo ubuhanzi n'umuco. Kuri ubu noneho yatangaje ko Emmanuel Matutu wahoze ari General Major ahita atangira inshingano nshya. Ibi bibaye mu gihe itsinda ry'abavuye ku rugerero ryahamagariye gukora imyigaragambyo kuwa mbere isaba Perezida kwegura. Nubwo hatazwe umubare w'abazayijyamwo, Minisitiri w'umutekano yaburiye abanyazimbabwe bazitabira iyo myigaragambyo. Polisi yabujije kwitwaza intwaro cyangwa ikindi kintu cyose gishobora kwifashishwa mu rugomo mu gihe cy'iminsi 4 mu murwa mukuru. Umukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU yahamagariye abarongozi ba Sudani y'Epfo gushira ibigwanisho hasi bagashira imbere ineza abanyagihugu babo. Antonio Guterres yagabishije yuko umwumvikano w'amahoro muri Sudani y'Epfo uri mu akajagari, avuga ko ibiriko biraba vyibutsa ibihe bibi vy'intambara zo hagati mu gihugu zahitanye abantu ibihumbi 400. Kare wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa Kenya Raila Odinga yashitse muri Sudani y'Epfo gufasha gutanguza ibiganiro mu twigoro tw'akarere two kugerageza guhosha uruhagarara hagati ya Perezida Salva Kiir n'icegera ciwe Riek Machar ubu apfunzwe icamaso. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bw'Ubwongereza buvuga ko bwatanguje itohoza gihutirwa nyuma yaho amajana y'impapuro z'igisirikare zitorewe zanyanyagiye mwibarabara mu gisagara ca Newcastle mu buraruko bw'igihugu. Zimwe muri izo mpapuro ziriko amakuru y'ibanga yerekeye abasirikare, ibigwanisho hamwe n'ukuntu bakurakuranwa ku kazi. Izo mpapuro zimwe zanditse ko amajambo yerekana ko ari izibanga zatowe n'umukunzi w'umupira w'amaguru yabwiye BBC ko zariko ziranyanyagira ziva mu mufuka ukoreshwa mu guta umucafu. Amategeko ya leta y'Ubwongereza avuga ko impapuro zibanga zitegerezwa guturirwa canke zigahindurwa ubunywenywe. Preda. Urakoze Robert Patrick Misigaro kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Burundi aho umuvugizi w'ingabo yatangaje ko abasirikare babwo ngo bifashe neza ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bagiye gufasha leta kurwana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibi Gaspard Baratuza abivuze nyamara abarwanyi ba M23 bamaze igihe bigaruriye uturere twinshi mu burasirazuba bwa Kongo turimo n'ibigikomeye nka Bukavu na Goma. Byatangarijwe mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatanu cyabereye mu ntara ya Rumonge hanagarutsweho ibindi bibazo mu zindi nzego z'ubuzima birimo nk'igitoro cyabuze mu gihugu. Jidasi Nkundimpundu yakurikiye icyo kiganiro ari Bujumbura atwoherereza inkuru. Bisa n'ivyamaze kuba umugenzo aho abavugizi b'inzego zitandukanye bagirana ibiganiro n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu n'imiburiburi kabiri mu mwaka. Nta kibazo na kimwe kiba kibujijwe uhereye ku migenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu ugaca ku bijanye n'umutekano, ubukene bw'ifumbire, inyuruzwa n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, ingorane ziri mu butungane no mu bindi bisata. Ku ruhande rw'imigenderanire, abamenyesha makuru bashatse kumenya ingene abasirikare b'Abarundi barungitswe gufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamerewe muri iki gihe umuhari M23 ugwanye leta ya Kongo uguma wigarurira uburere. Nta minsi nta kwezi kurahera adushikirije agashikiriza n'abarundi bose ko abasirikare bari mu gihugu kibanyi ca Kongo bifashe neza ku rubuga kandi ko tanzu iriko irasha. Yamara tukabona canke tukumva ko uyo mugwi ugwana mu gihugu ca Kongo wandanye ufata uturere tutari duke muri ico gihugu ca Kongo kandi tukabona umengo wegereza kumbibe z'igihugu cacu.
mbega uno munsi inteko z'u Burundi mubona zifashe neza kuri urwo ruhande? Gaspard Baratuza avugira igisirikare c'u Burundi yatanze inyishu. Nagomba menyeshe yuko kuvyo navuze mu kwezi kwa mbere atakirahinduka, ingabo zacu zifashe neza, zarungitswe muri ico gihugu, kandi yuko abarundi atabwoba bogira, babandanye imirimo yabo, ibisigaye abijejwe barabibona, kandi ntihagire uwundi usubira guha agaciro uwo mugwi, kuko si mu Burundi uriko urakorera, ntihagire usubira kugira ubwoba. Rero abamenyesha makuru bagarutse no kwikena ry'igitoro rimaze imyaka 3 ryugarije Burundi. Ni mu gihe leta yagiye itangaza ingingo zitandukanye mu ntumbero yo kurondera umuturama, ariko kihagoma gikenye, ibi bigahungabanya rwose imirimo y'ubutunzi. Ikibazo leta y'u Burundi gushika uno munsi yovuga ko ubukene bw'igitoro bwabuze umuti canke uwo muti uzoboneka kwa kangahe. Umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima yibukije ko igitoro kirangurwa mu mafaranga y'agaciro, ayo nayo ngo akaba ari make, ariko yavuze ko abantu batotakaza umwizero ngo kubera leta iriko yaronderera mu gisata c'ubutare. Igitoro uko gikenye no munsi siko kizoba gikenye ejo. Mu bintu bimanura agaciro k'idolari, imbere y'igitoro hari ico bita ubutare. Aho bukera rero, kandi si kera aho bukera dutangura gusunika amakonteneri y'ubutare bushowe buvuye mu Burundi, kandi bushowe ku izina rya Repubulika, amadolari azoza igitoro kiboneke. Ariko mutomoye neza muvugizi wa leta, mubuze muti ejo aho bukera ni amezi angahe, imyaka ingahe? Sinoca ndakubwira ngo tuzoshora ejo canke ngo tuzoshora kuwa kabiri, mugabo nawe we utisamaje, utirengagije, uri kurarunguruka hirya no hino, urabona yuko amashirahamwe ubu ari ku kivi yerekana ubutare hirya no hino bwari bwaranyegejwe. Iki kiganiro cabereye mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Gildas Yuhundi Impundu, i Bujumbura. Urakoze Gildas. Mu kanya turagaruka mu Burundi, ariko reka tunyure mu Rwanda, kuko nyuma y'uko iki gihugu gitangarije ko gicanye umubano n'igihugu cy'Ububirigi, birasa naho ikibazo cyafashe indi ntera. Ubu noneho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko ruhagaritse imiryango yose mpuzamahanga, yaba ikorera hanze n'iri imbere mu gihugu, ifite aho ihuriye n'Ububirigi cyangwa andi mashami ayishamikiyeho. RGB yavuze ko iki ari icyemezo gikurikira ihagarikwa ry'imibanire yo mu rwego rwa diplomasi yari iherutse gutangazwa na leta. Bibaye nyamara mu gihe muri uko kwezi kwa gatatu umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yari yatangaje ko ibyemezo byo guca umubano n'Ububirigi byafashwe bireba gusa ibijyanye n'urwego rwa diplomasi, kandi ko nta ngaruka bizagira ku bigo bidafatanya isano nayo. Nkuru irambuye na Jean Claude Mwambutsi, Kigali. Itangazo rya risohowe n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB rivuga ko imiryango itagengwa na leta, yaba mpuzamahanga cyangwa imbere mu gihugu, ihagaritswe mu gihe yaba hari aho ihuriye n'igihugu cy'Ububirigi. Iki cyemezo kandi kinareba imiryango ishingiye ku myemerere, ari nayo ibarizwamo amadini. Itangazo rya RGB rivuga ko ibibujijwe ari imikoranire iyo ari yo yose n'igihugu cy'Ububirigi cyangwa umuryango ufitanye isano nabwo. Icyemezo gishya cy'u Rwanda kivuga ko amasezerano yose yaba yarabayeho agomba guhita aseswa. Inkunga zo mu bwoko bw'amafaranga cyangwa izindi mpano nazo zirabujijwe mu gihe zaba zifitanye isano n'iki gihugu. Uretse iri tangazo, nta mutegetsi w'u Rwanda uragira icyo avuga kuri iki cyemezo. Umukozi wa kimwe mu bigo by'ubucuruzi gifitanye isano n'Ububirigi wambwiye ko atifuza ko mutangaza amazina, yavuze ko bataramenya neza niba ikigo cyabo kiri mu bigomba guhagarikwa, mu gihe hategerejwe ibisobanuro nyabyo bigomba gutangwa n'uruhande rw'u Rwanda. Uyu mukozi avuga ko afite impungenge nyinshi kimwe na bagenzi be. Urutonde rw'imiryango irebwa n'iki kibazo ntirurasobanuka, gusa mu gihugu hari imishinga myinshi nk'iy'uburezi, yo mu rwego rw'ubuzima ndetse n'indi yo mu rwego rw'imibereho myiza y'abaturage yahabwaga inkunga ikomoka mu Bubiligi. Ku itariki ya 17 z'uku kwezi nibwo u Rwanda rwari rwatangaje ko rucanye umubano n'igihugu cy'Ububirigi, ndetse rutegeka abadiplomate babwo bose kuba bavuye ku butaka bw'u Rwanda mu masaha 48
leta y'u Rwanda ishinja Ububiligi kubogamira ku ruhande rwa Kongo mu bibazo by'ubushyamirane buvugwa muri aka karere. Ikindi cyababaje abategetsi b'u Rwanda ni ibihano byinshi rwafatiwe n'iki gihugu ndetse rukanatangiza umugambi wo gukangurira ibindi bikomeye guhagarika inkunga zagenerwaga u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu Maxime Prevot yavuze ko icyemezo cyo guhagarika umubano bitangijwe n'u Rwanda kibabaje. Kuri we ngo iki ni ikigaragaza ko u Rwanda rwaranzwe na politiki yo guhangana aho kwiyambaza ibiganiro iyo habayeho kutumvikana ku bibazo runaka. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. BBC Gahuzamiryango. Ni saa moya zibura iminota 15 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye. Iyi ni BBC Gahuzamiryango yumvira no kuri bbcgahuza.com ndetse no kuri Kisura FM muri Uganda. Mu kanya turakomeza. Ni Prudence Ngiyumva. Dusubire mu Burundi ku nkuru twari tubagejejeho yihagarikwa ry'ikinyamakuru Yaga. Ejo hashize kuwa kane inama nkuru y'igihugu ishinzwe kugenzura ibinyamakuru CNC mu mfunyefunyo cyangwa se impine yatangaje ko ikinyamakuru kizwi cyane mu biganiro bikundwa n'urubyiruko gihagaritswe by'agateganyo. CNC ivuga ko iki kinyamakuru cyatangijwe n'ishyirahamwe Ajebudi cyakoresheje impapuro z'amagendo mu gusaba ibyemezo byo gukorera ku mugaragaro. None se kubera iki gihagaritswe ubu kandi kimaze igihe gikora ku mugaragaro? Ni ikibazo nabajije Esperance Ndayizeye, umuyobozi wa CNC. Ishyirahamwe Ajebudi ryakizanye ryari rimaze imyaka myinshi rikora, yakora nk'ibindi bintu mugabo ikimenyesha amakuru nta minsi myinshi yaragitanguye. Cyanditswe mu nama nkuru ije kumenyesha amakuru muri Ndamukiza umwaka w'2023. Bisigura ko kitarakwiza n'imyaka 2. Ariko iyo myaka ikaba kabiri nayo ni igihe kinini. Icyo gihe batanga ibyangombwa icyo gihe muri 2023 ntabwo mwabitahuye ko izo mpapuro muvuga ko ari impimbano zari impimbano? Ikimenyesha amakuru cyose kizanye ibyangombwa mu nama nkuru ije kumenyesha amakuru byose turabyakira tukabishira. Mubyakira mutabanjije kugenzura neza ibyangombwa bizanye? Ego turabisuzuma ariko byabonetse yuko kuko bagumye baza kutubwira yuko ikimenyesha makuru twemereye gifite ibipapuro bya magendo. Rero niho tumaze gukubwira amatohoza mu bushikiranganje bujejwe kwemerera amashyirahamwe, niho twamenye yuko by'ukuri byari byo ico kimenyesha makuru urupapuro gikoresha ari urupapuro ubushikiranganje buvuga ko ari magendo. Twebwe rero ahubwo twari tuzi yuko muca mufata indi nambuko yo kubaza ikinyamakuru Yaga kw'ivyo inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru yavuze ko ari byo canke ko atari. Ariko tutaravugisha Yaga, baratse gatoya Madame Esperance, tutaravugisha Yaga kuko rimwe mwafashe icyemezo cyo kubahagarika. Muravuze muti twabibwiwe ko urupapuro bakoreshaga rwa ruhimbano. Mwabibwiwe nande, mwabimenye ryari? Twabibwiwe n'ubushikiranganje bujejwe intwaro hagati mu gihugu. Ubushikiranganje twabwandikiye kuva tukivyumva urateba kutwisha ko bwari ko buragira amatohoza. Mwabyumvise ryari nyine? Nicyo kibazo nababazaga. Haci imisi tubimenye nakubwiye ko ikimenyesha makuru cyatanguye muri Ndamukiza 2023. Nakubwiye ko inyuma yaho ariho munama nkuru jeje kumenyesha amakuru bamenye ko ariko ntabwo ibyo nabyumvise mwabisobanuye Madame Esperance, ariko nababazaga se hashize mwabimenye mu kuhe kwezi? Mwabimenye muri 2024, mwabimenye muri 2023, mwabimenye muri uyu mwaka? Nta gihe runaka mushobora gushyiraho mukatunga gatoki mutakavuga muti twamenye iki gihe? Byamenyekanye kuva muri 2023 ikimenyesha amakuru kikiza. Aha, none niba byaramenyekanye icyo gihe kikiza kuki mutahise mugihagarika mugategereza imyaka yenda gukaba kabiri? Erega wowe ugomba gufata ko kugihagarika aribyo byaje mugabo habanje kuba amatohoza. Habanje kuba amatohoza kumenya niba ibaruwa yaturutse mu biro byanyu cyangwa itaturutse mu biro byanyu, ibyo bigafata igihe cyenda kumara imyaka 2. Urumva twebwe mu nama nkuru ije kumenyesha amakuru itwari gushobora gufata ingingo tutarose icyemezo cyo mu bushikiranganje bw'intwaro w'igihugu kitubwira yuko ugo rwandiko rufise umukono wabo atari urwandiko gukuri. Ko hari abavuga ko iki cyemezo mugifashe kubera ko mushobora kuba mufite impungenge z'uko gishobora kuzabangamira ibikorwa byo mu matora ateganyijwe mu kwezi kwa 5 cyandika nk'inkuru zidashimisha ubutegetsi. Mubura bivuga wiki byo?
oya umuntu avuga ibyo bintu n'umuntu atazi ko mu gihugu cyose icyo ari cyo cyose cyo ku isi amategeko ategereza gukurikizwa nta kimenyesha amakuru cyangwa ishyirahamwe rishobora gukora ritari mu mategeko ibyo namwebwe nta gihugu na kimwe cyobyemera ko hagira abantu bakora biyadukiza batari mu mategeko icyo ni icya mbere icya kabiri ni ukuvuga ko amategeko haba mu matora haba mu gihe gisanzwe abandanya akora kandi icyo kimenyesha amakuru yaga ni kimenyesha amakuru novuga ni gifise nisigiriniya cyane ku buryo cyo gitera ubwoba abantu yuko ico bangamira cyo kitobangamira ibyo nta nibirimo na gatoyi kandi aganda bamenyesha yuko ico kimenyesha amakuru nejo mu gitondo kikazana urupapuro rwerekana yuko by'ukuri ari kimenyesha amakuru canditswe ishyirahamwe ryakizanye ryanditse mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu twegosha tucugurura rero bihagaze kuri yaga ko yoza icemeza yuko by'ukuri ishyirahamwe ajebudi ryakizanye ari ishyirahamwe ryemewe n'amategeko n'ejo mu gitondo tucugurura ntaho bihuriye rero no kubangamira itangazamakuru nk'uko bamwe barimo kubivuga bajya babivuga n'abantu bataba batohoje neza nta kintu na kimwe cyotuma ikimenyesha amakuru yagana kubyo ko ikimenyesha amakuru giteye ubwoba cyane ikimenyesha amakuru gisanzwe kandi ngaha mu Burundi nagenda kubwira yuko kiri mu bihugu byemera ubwigenge bw'amenyesha amakuru kuko ikimenyesha amakuru mu Burundi ni byinshi cyane kandi bivuga ku munsi no mu ngingo zafashe harimo n'ibyo kwemera ibindi bimenyesha amakuru bishasha none byogenda gute ko babangamiwe amagoma bugurura bagoma baba benshi Esperance Ndayizeye umuyobozi wa CNC urwego rushinzwe kugenzura ibitangazamakuru mu Burundi tugeze ku isaha y'imikino na Yves Bucyane Kigali imikino kuri BBC gahuza miryango mwireho neza abateze amatwi BBC amakuru y'imikino ndayahera mu Rwanda shampiyona y'umupira w'amaguru yagarutse nyuma y'akaruhuko k'imikino mpuzamahanga y'amakipe y'ibihugu ikipe ya Rayon Sport iyoboye urutonde rwa shampiyona iracakirana na Mukura Victory Sport ikipe rukumbi yashoboye kuyitsinda muri shampiyona umukino hagati y'ayo makipe uraba kuri uyu wa gatandatu hano i Kigali aha nanone niho APRFC itegeye ngo irebe ko Mukura yakongera kuyifasha kugabanya ikinyuranyo cy'amanota ane atandukanya izi kipe zihanganiye igikombe cy'uyu mwaka APRFC yo izakina ku cyumweru ihura na Vision iri ku mwanya wa nyuma undi mukino abakunzi ba ruhago bategereje cyane nuzahuza ku cyumweru ikipe ya Kiyovu Sport ikurikiranye na Vision ku rutonde rw'iziri mu kaga ko kumanuka Kiyovu Sport izakina na Police FC iri ku mwanya wa gatanu mu Burundi naho shampiyona y'icyo gihugu izakomeza amakipe ahanganiye igikombe azakina n'amakipe abaye Aigle Noir ya mbere ku rutonde rw'agateganyo izakina na Interstar iri ku mwanya wa 9 naho Bomamuru ya kabiri ikazahura na Royal Vision iri ku mwanya wa 12 Aigle Noir irayoboye n'amanota 52 irusha Bomamuru amanota 2 gusa ku mugabane w'Uburayi Premier League shampiyona y'Ubwongereza yatangaje ko izafungura inshuro ebyiri isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi muri iyi mpeshyi kugira ngo bifashe Manchester City na Chelsea gusinyisha abakinnyi mbere y'igikombe cy'isi cy'amakipe mu Bwongereza kandi hazakinwa imikino ya kimwe cya kane y'igikombe cya FA mu mpera z'icyumweru kwa gatandatu umukino uzabimburira iyindi ku manywa y'ihangu ni Fulham izakira Crystal Palace iri mu bihe byiza kuko imaze gutakaza gusa imikino ibiri mu mikino 14 yose iheruka mu marushanwa atandukanye Brighton izakina na Nottingham Forest Brighton izabishaka kwihorera kuko mu kwezi kwa kabiri Nottingham yayisekuye ibitego 7 ku busa muri shampiyona ku cyumweru Preston North End yo mu cyiciro cya kabiri izakira Aston Villa nayo ihabwa amahirwe yo kuzakomeza muri kimwe cya kabiri hari kandi umukino hagati ya Bournemouth izakira Manchester City abaraguza umutwe mu Bwongereza barahamahirwe Manchester City gutsinda uwo mukino ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi gendi Yves Bucyana BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'imikino tugume Kigali n'abaza muganga mugezweho na Yvette Kabatesi
tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu ni umunsi ngarukamwaka wo kurwanya igituntu ku isi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima rivuga ko indwara iza ku mwanya wa mbere mu ndwara z'ubwoko bwa infection ihitana abantu benshi ku isi. Mu Rwanda rero ho byifashe bite? Dr Yves Mucyo Habimana ni uwo mu ishami rishinzwe kurwanya igituntu mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC. Mbere na mbere nabwira abaturarwanda yuko igituntu kigihari, kubera yuko tuvuze ku mibare yavuye muri raporo y'umwaka wa 2023-2024 uyu mwaka turangije, yerekana yuko twagize abarwayi 8,551. Uwo ni umubare rero utari muto, kandi nk'uko usanzwe tubizi kuba ari indwara yandura, niba hari abantu bafite abarwayi 8,500 bafite indwara y'igituntu, bafite abandi bantu benshi cyane babana nabo cyangwa bahuye nabo mu buzima bwa buri munsi bashobora kuba baranduje niba baratinze kwisuzumisha ngo bavurwe. Indwara y'igituntu iracyahari. Icya kabiri ni uko n'indwara y'igituntu cy'igikatu nayo igihari, kuko ugendeye n'ubundi kuri iyo raporo ya 2023-2024 twagezemo abarwayi 92. Nubwo rero abandura ari benshi, Dr Yves yemeza ariko ko n'abakira ari benshi. Igituntu kivuwe kiravurwa kigakira. Muri 2023-2024 imibare yerekanye yuko ku barwayi b'igituntu gisanzwe hafi 90% barakize, mu gihe abarwayi b'igituntu cy'igikatu bashyizwe ku miti, no kuvuga mbere h'umwaka muri 2022-2023 nabo 91% bakize. Tukongeraho gushishikariza abantu yuko ugize ikimenyetso cy'uburwayi agaragaza yihutira kugera kwa muganga kugira ngo amenye ikibazo arwaye. Yagera amahirwe make bagasanga yaranduye indwara y'igituntu, akumva yuko ijuru ritamugwiriye, ahubwo akamenya yuko agomba gukurikirana neza ubuvuzi bamugeneye, ari imiti, ari ibizamini bamusaba gutanga kugira ngo rero ko ya miti umubiri ugenda yakira, ndetse nuko indwara igenda ishira mu mubiri we akabitangira igihe, ubundi azavurwa akire muri rusange. Abo bakize burundu asubira mu buzima busanzwe bikibagirana rwose ko yigeze kurwara igituntu wenda cy'igikatu, tutanze urugero? Yego rwose, cyane cyane abivuje ku gihe bakira, nta n'ikintu na kimwe cyatuma utekereza ko yigeze kurwara igituntu mu gihe cyashize. Ariko mu bivuza baratinze, nubwo bakira indwara y'igituntu, usanga rimwe na rimwe bagira ibindi bibazo basigarana mu buzima bwabo, cyane cyane mu bijyanye n'ubushobozi bwo guhumeka. Ibihaha bye yatinze kubivuza, twa dukoko tugenda tubyangiza, ku buryo nubwo dukoko twashizemo ariko hari igice twasize kitakibasha kwinjiza no gusohora umwuka uko bikwiye. Akaba ariyo mpamvu nyine dukomeza buri gihe gushishikariza abantu kwivuza hakiri kare ku mubiri wabo. Nubwo rero abakira ari benshi, iyo umuntu yanduye igituntu cy'igikatu akenera ubuvuzi buhambaye. Ku bw'ibyo Leta y'u Rwanda ifite ibigo 2 byihariye byakira aba bantu iyo bakimara kwandura, ariko nyuma bakazakomereza kuvurwa bataha. Kubera uburyo bwo kuvura indwara y'igituntu cy'igikatu bugoye kurusha uburyo bwo kuvura indwara y'igituntu gisanzwe, ndetse n'abarwayi bakaba abenshi imiti y'igituntu cy'igikatu ikunze kubagora mu minsi ya mbere bagitangira imiti. Niyo mpamvu usanga cyane tubatangiriza imiti ahantu hari abaganga cyangwa itsinda ry'abaganga ryabugenewe ribafasha gutangira ya miti, ndetse rikabafasha no gukurikirana umunsi ku wundi, umunota ku wundi, uko umubiri wakira ya miti, kugira ngo uwo umubiri we ugize ikibazo ku miti bamuhindurira hakiri kare bitagombye kumugiraho ingaruka. N'ibibazo iyo miti kunze gutera ni ibihe? Ikibazo cya mbere ni uko abantu batangiye imiti y'igituntu cy'igikatu bakunze kugaragaza ibibazo byo kuruka ndetse no kubabara mu nda no kwishimagura ku ruhu. Ibyo ni ibibazo bikunze kugaragara ku barwayi hejuru ya 70-80%, ariko bigenda bishira uko iminsi umurwayi amenyerezwa imiti, kandi akenshi bikaba biri ku rwego rwo hasi. Habaho n'ibibazo noneho bigaragara inshuro nke, ariko akenshi byo bikaza biri ku rwego rwo hejuru, bishobora kugira ingaruka zikomeye ku murwayi. Hari nk'imiti igabanya uburyo umubiri ukora amaraso, ku buryo bishobora kumuviramo kugira
icyo bita anemi mu gifaransa, aho umubiri ugira urugero ruri hasi cyane rw'amaraso, ndetse no kugira ngo rwa rugero ruzongere ruzamuke bikaba byagorana, kuko ntabwo ari amaraso yagabanutse nk'umuntu wagize igikomere akava, ahubwo icyagabanutse ni uburyo bw'umubiri bwo gukora amaraso buba bwangiritse ku buryo bifata ikindi gihe kirekire cyo kuba bwasubira ku murongo. Ariko hakaba n'imiti ishobora guteza ibibazo byo kuba impyiko zahagarara gukora uko bikwiye, bikaba byaviramo n'umurwayi urupfu igihe bitagaragaye hakiri kare. Dr Yves Mucyo Habimana watubwiraga ku bijyanye n'uburwayi bw'igituntu. Ni naha rero dusoreje, naho utaha muramuke neza. urakoze Yvette, natwe naha dusoreje ibiganiro byacu. Ejo n'imvo n'imvano tuzagira na kiganiro cyihariye na perezida w'u Burundi.